Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Na kandi kanyamuneza kuri twebwe kugaruka kuza kuyaga namwe, kuza kubabwira ibitandukanye mu muziki ndundi, kwizira ni Darlene nko mubimenyereye, tubandanya tubibutsa kugira ngo umuziki ndundi ugere aho ugeze no munsi, kugira ushobore gushika kure, ni mwebwe mubifasha, ni mwebwe muzobikora, mubandanye mugira comments ku ma video dugira, mugire share kugira ngo abandi babone ivyo abanyamuziki banyu bariko barakora, mwongere mugire na partage vyose. Ni Bujumbura TV kubwiwanyu. Uno musi nko vyamasi ndi jenyene ndi kumwe na Bienfrima umuririmbyi wa hani wacu agira tubwire vyinshi ku muziki wiwe, agira tubwire vyinshi ku muziki ndundi. Reka ndamuha kanya ndamwakire ndabakiriye cyane. Ni sawa vraiment Bujumbura TV. Mumeze neza? Ego ndaho vraiment ndashima Imana naho mwaje kungendera mu gatondo. Ego ubuzanye ibintu byiza bizana mu gatondo. Uno musi tuje kuyaga nawe, turayaga ku muziki wawe, turayaga ku bitandukanye, turayaga ku ndirimbo yawe nshasha uheruka gusohora. Ku batayizi indirimbo iheruka gusohoka clip na audio yitwa gute? Ni indirimbo yitwa Mbarira, no kuvuga ko ikujije 3 jours isohose. Indirimbo Mbarira ni gashasha Bienfrima iheruka gusohoka ikaba imaze imisi 3. Iyo ndirimbo yoba yabafashe umwanya ungana gutugira mu isohore? Ego narafashe umwanya vraiment. Bo kwandika kwanza iyo ndirimbo kubera ni indirimbo irimo amajambo nka deception. Urabona mu kwandika indirimbo je ndamara nk'ukwezi amezi 2 na kugira ngo naho ndayumvisha abantu ko imeze neza kugira ngo je ndayisohora. Iyo ndirimbo yo bari true story canke ni inspiration isanzwe yaje? Arimo true story kuri jewe. Aro true story nibindi nashizemo mbona mu bagenzi. Umva baheruka kuguhemukira uriko urabaza igituma baguhemukiye? Bosi kumemukira tu juste nurukundo ndamubwira nurukundo ndamwereka mugabo gasanga we kuri we ntabibone byo ngira agakunda abandi ni kuvuga nuko nyene ni gihemu ni bihemu nyene. Bienfrima ari mu bihemu, Bienfrima bariko baramuhemukira mugabo ntibimuca intege, bimutera intege akabandanya bandanya akora umuziki wiwe neza cyane. Bienfrima aho wahereye umuziki naho ugeze ubu ubona ihinduka mu muziki ndundi? Ego ariho distance kabisa kuko kera byaragora kuri jewe. Urabona kugira ngo usore indirimbo bayumva abafanzi bayishikire byari bigoye sana, mugabo ubu kuri jewe ndashima kuko ndumuririmbyi wa nosho kwishira wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu musora audio ni video sabaririmbyi bose babishoboye. Mugabo niyo mvuga ati uno munsi aho ngeze ni sawa vraiment sinakera. Bienfrima urumuririmbyi ashobora gusohora video na audio, si benshi babishoboye, uravyikorana ufise management ubigenza gute? Oya na management ifise mugabo bo ariho niyo navuze ati mu muziki ariho kintu kitwa secret, ariho kintu kitwa ibanga ry'umuririmbyi agendera ko giwe personnel. Bo je na management ifise mugabo mfise bajya abantu bari banshigikiye mugabo nibashaka kwibona kwishira ahabona ngo ni management ya Bienfrima. Inyuma ya Mbarira hari kindi kintu gishasha two kwitega? Hari collabo y'umurundi mugenza we cyangwa umuntu hanze two kwitega? Ego vraiment bo mu Burundi ariho surprise nko nayivuze bishobose noshora kuba collabo je na Satura Mabavu mugabika bo ni bintu ngiye abafanzi je sinkunda kuvuga ngo nzobabwira no bishobose kuko jewe mvuze ikintu buca ndagikora canke bafa kubona link ya video isohose. Mu Burundi vuba no shaka gukora kantu na Satura Mabavu. Bo ikindi naco hanze y'igihugu ari ndi collabo ndiko ndakora mugabo n'umuririmbyi bazi Tanzania Dar es Salaam bishobose noshaka gushika noshaka gushimira uwo bita Mama Soso. Mvuze Mama Soso benshi nibibaza ndiko ndavuga ndi Mama Soso ndi mama wanje, n'umuntu yangoniye ko cyane mu music yanje. Ibi byose niko ndakora ndabikesha Mama Soso, novuga ko ari ga management yanje mama wanje. Mama wari wagufasha mu muziki ndundi, waruvuze yuko ugomba kugira collabo na Satubi bishobotse, ni igiki gituma wiyumvira yuko bitoshoboka? Bo urabona ndabibona ngaha cyane nivyo nanka ko Jeff nshaka kunshikira musha gukorana collabo n'umuntu ageze ku video ugasanga akababize. Nabibonye kubagenza anje bamaze imisi basohoye indirimbo
umwe ni DJ Pro undi champagne ugasanga rero baririmbyi bamwe hageze umunsi wa tournage akaba busy mugabo nivyo rero niko ndanga kuri jewe ivyo bibaye sinofuma nkora niyo collabo mugabo bibaye neza tukumvikana kuko urabona tutobaririmbyi tumvikanye neza ikintu kizogenda neza kubwiye wabo bibaza ko vyo biva kuki uko kuntu bakorana audio hama hageze video bakaba busy ko bari kudashaka ko bari kutumvikana kuri hagati y'abaririmbyi vyo biva kuki kubwiye wabo nico no kivugamwe kutumvikana bone kindi naco akaba ikindi kitwa amajalu akaba nikindi umuririmbyi abafise secret yiwe sinzi kumbura abafise impamvu ati jewe siniyumvamo kuja muri video mugabo jo ndayiririmba ibintu nk'ivyo bo kumbure naje nashaka kubikorera abandi ivyo birashika arabaririmbyi tuba twakoranye indirimbo mugageze ku munsi wa video nk'ababize ivyo birashika bo niyo mpamvu je shaka ko byonshika haramajaru ashobora kuba haramajaru ashobora kuba hari kutumvikana mu muziki ndundi ariko ngiye ko mvuga ntaho bizodushikana twari dukiye kubera ingazi ishikana uwundi kure kubera ko umuziki ndundi nuwi wacu nuwi wawe nuwi wacu twese dushaka gushika kure twegezanye imbere ntidusunikane dusubizanye inyuma ariko reka tubere ingazi uburi inyuma kugira ngo ashobore gushika aho ageze reka tugende mu tubazo utuntu n'utundi bien frima mu baririmbyi b'abakobwa bari ngaha mu Burundi ninde muririmbyi kazi wemera uvuga yuko aririmba neza je simvuga ngo ndemeye aririmba neza canke ndemeye wa mbere mu Burundi no je mvuga ati uwitanga agakora ibintu byiza akereka aho umuziki w'Uburundi kuragenda ni Natasha mugabo simvuze ngo kuririmba kugira iki ngo no nyumvuze ati bikogwa kuko ukora arakora akarero gatoye muri Tanzania na Diamond narusha kurimba abandi mugabo aritanga agakora tukabona bishasha Natasha akora twereka bishasha niyo mpamvu vuze ati umwigemo akora cyane Natasha akora ico ndagimushimiye hari mu bibazo by'utuntu n'utundi hariho ibintu bimaze iminsi bica ku marezo sociaux ama post atandukanye y'abanyamuziki bahani wacu bishurana ibintu bitandukanye wewe nk'umunyamuziki uri muri industry uri mu muziki ndundi ubibona gute uvyumva gute uvyakira gute uwovuga ko iki bigenda bishima biko mu Kiswahili tuvuga ati binaita changamoto bijya uno musi ukabona amaposti naje namazi misi mbona amastati y'abantu FIZZO satbi bishurana narabishimye sana na kubera iki kera bajya ba Big FIZZO bita abanywanyi b'umuziki gushika n'ubu mugabo uno musi bagatangura kwishura ugwaruka bagatukana n'ugwaruka bure batangiye kubona ko umuziki rero ugeze kure nabarinzi bakiryamye nouveau generation kirakora ajya no shaka gushimira na satbi ariko ragwana ariko agwanira aba nouveau generation urunganwe akora rugwanira cyane kuko kera bajya nibo gushika n'ubu bavuga ati ba star mu Burundi ni bajya ba FIZZO nyene star ni FIZZO star ni nde no ubu biko birahinduka barinzi bazo kora nigiki bakora tudakora basori video na tukazisora nigiki bagira rero ama post ziga za beef zabo kwanza bashire pembeni bibuke ko nibikorwa bikorakora nibakore bereka abafanzi umuziki ama ikindi nacho beef zitagira akamaro boziheba ziga zitakuwa ari jaloux si beef na majalu beef nigi kwinjiriza amafaranga kora beef mukore concert abantu ibihumbi baze kuraba beef icarico apana ngo dogo biga bafubusa bose bararemvye na ugasanga utukuwundi udafise n'ibihumbi 10 mu mufuko mugabo rero bakore rero umuziki bareke ibintu bya beef conflict no dushire ishaka abarimvyi abafanzi niwe aba boss gira indirimbo nziza ukore concert winjiza amafaranga ejo gendera akaduga Bien frima reka tugushimire cyane ko wadutayiteka giko twakira turagushimiye ko waganiriye natwe ego nanje ndashimiye ndabashimiye sana Bujumbura TV irakora kabisa irakora sana kabisa kuko ubu music Buja Flavor muko murayerekana yindi numbero kera na ma TV yaza kuturaba kera twirukira ku ma TV zigaza mbonesha kure mugabo ubu abaririmbyi barkora rondegwa mugadufasha mugadusanga no muhira naho naje mwaje kare sinabakiri reka dozi kigero ndabakire mwakoze
akajambo kanyuma ku bafanzi bawe. Je ndababwiye yuko mbarira yasohose sinicaye ariyo ndirimbo izosohoka surprise nakoze ndibaza dutambe tugara umwaka indirimbo nasohezuki mugabo vuba nge kubahereza afrobeat biga vyanje vya kera dutambe dutarike vuba singyamye audio and video yeah. Muravyumvise Bienfirma abazaniye Afrobeat indirimbo shasha irangiza umwaka kugira ngo dutambe turyoherwe turangiza umwaka turyohewe. Kubwiwanje reka nsubire kubashimira cyane gose kuko numubandanya mwitanga muritanga mugakunda umuziki ndundi umwe wese ahaherereye mubandanye n'ubu mubikora mubandanye ndabahamagara kugira sabone kuri Bujumbura TV subscribe iyo ufise video YouTube yawe iri mu Congereza ugire subscribe canke sabone kugira ngo ubandanye ubona bishasha biri muri Bujumbura TV nimubuke naga cloche de notification byose bishika bitangura gushikira iwawe mbandanya ndabashimira cyane kuri micro ya jewe Darlene kuri kamera inyuma ya Scott ndabashimiye cyane Imana ibazigame ciao Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.